sinsubire no kubona imodoka y'umuntu yapfiriye ahantu igaca ihagarara aho nyene ikamara amasaha 3 ana 5 ejo ntituzosanga iri kikira criminality. Umushikiranganje w'intwari hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca bamwe bataziranda kugarika ahejeje gufata iyindi ngingo ku banyonga imodoka mu gisagara ca Bujumbura, ingingo ikomeye cane kandi iteye ubwoba. Bamwe bati ibi no gukavya. Umushikiranganje ariko arafata ingingo zikandamiza abanyagihugu kandi ivyo ariko arakora bimwe bimwe nta nubwo biri mu mabanga ajejwe. Ivyo turaza kubigaruka ko turabe n'ivyatangajwe na Gervas Ndirakobuca. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye yoba ayavurwa mu bimenyesha amakuru ayatangajwe n'abategetsi biba biriko biragarukwa ko irya nino ndetse n'ibivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi turabitohoza nkabigushikiriza mu buryo bw'idonido. Ano makuru yacu araza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Ibihejeje gutangazwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca ko abantu bagiye kuja barakwa amaperime kubera impamvu turi buze kubabwira, ndetse nabo imodoka zipfira mu mabarabara bakazikorerayo izo zose zirajanwa ahantu zugaranirweyo zivanweyo banje kuriha amahera. Ivyo navyo turaza kubigarukako ndetse tuze no kumviriza ico nyene Gervas Ndirakobuca atangaza. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Kenya. Ndayishimiye kuri ubu nyuma yaho afashe indege yerekeza mu gihugu ca Kenya yashitse. Turaza kugaruka ku vyamujanye ndetse n'ivyabereye mu gihugu ca Kenya ashitse muri ico gihugu. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku yandi ariko aravugwa cane mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi mwagiye muranyegezwa. Amakuru yose avurwa mu vya politike n'umutekano tuba twayateguye je n'umugwi w'abamenyesha makuru dufashanya mu kurondera no makuru no kuyatohoza. Turaza kugenda turabashikiriza mu buryo buramvuye. Wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. Nizere ko mumeze neza rero aho muri irya nino hatandukanye yoba bari ngaha mu Burundi ndetse n'abatwumviriza muri irya nino ku migabane y'amakungu ya kure no mu bihugu bibanye mwese turazikoma mukurikiye amakuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turabashikiriza. Dutangurire kuri no nkuru yihuta kubihejeje gutangazwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca yatangaje ibintu vyababaje abantu ababikurikiye. Ngira mwagiye murabona video yahananwe ndetse n'ivyo yariko aravuga ko abantu bafise ivyuma imodoka mu gisagara ca Bujumbura nabo bafatiwe ingingo ruhasha. Iyo ngingo ruhasha ikabivuga ko imodoka zizofatirwa mu gisagara ziriko zirahakorerwa mu mabarabara ziba zapfuye izo zose zizoca zijanwa ahantu. Nkuko rero vyavuzwe bamwe bakaba bavuze ko ivyo bintu biriko birakorwa na Gervas Ndirakobuca ari ugukavya ngo ndetse ariko arakora ibitari mu mabanga ajejwe, ngo ivyo bifise ababijejwe, ngo Gervas yarigize umuhinga muri vyose ibintu ariko arakora nukurengera gose. Yavuze ibiki? Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano Gervas Ndirakobuca bamwe bataziranda kugarika aratanga intumbero yo gushira ordere mu mabarabara, ariko ivyo yavuze bamwe bakaba batabishima bakavuga ko ari ibibazo kandi ngo ari ukujuragiza abanyagihugu. Agira ati turavuga ntibumva uno munsi mutangure gushira mu ngiro amategeko. Ugize accident iteye ubwoba kubera swa akaboregwe kurenza umuvuduko mutangure kubaka amaperime, amategeko arabirekura n'uburenganzira bwanyu. Ni raporo gusa mwandika mukerekana ikosa yakoze
bamwe usanga bafise ibikamyo bigera hariya agaca yitwaza ko ari hejuru ubundi hasi agasanga agashaka kumunyonga. Mutangure kubaka amaperime niho hazoba urudere muri aya mabarabara yacu. Ivyo umushikiranganje akaba yabishikirije wa 19 Ndamukiza igihe yariko atanga ikiganiro kuvyerekeye uruja n'uruza. Ariko mu bindi yavuze nuko abantu imodoka zipfira mu mabarabara ugasanga bariko barazikorera muri ayo mabarabara, izo modoka zizofatwa zijanwe ahantu ndetse ngo banyenezo bakwe n'amaperime. Kurikira ivyatangajwe na Gervas Ndirakobuca. Kubibona n'ahantu na hamwe sinsubire no kubona imodoka y'umuntu yapfiriye ahantu igaca ihagarara aho nyene ikamara amasaha 3 ana 5. Ejo ntituzosanga iri kikira criminality. Uw'imodoka igiriye ko ingorane amenye ko ahamagara mayikonge igaterura igatwara muri garage. Sinsubire kubona imodoka iri kirakoregwa mu ikaburimbi bitagenze uko mucamu mufasha. Uyo n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu. Bamwe bati ivyo gose Gervas ariko arakora ingingo y'amafata buri munsi, ivyo ntibimuraba, birafise abo bijejwe ngo biriko biraboneka ko akazi kose yakagize gwiwe, ndetse yarihaye amabanga atarekuriwe gufata ingingo za hato na hato, kandi izo ngingo ahanini ugasanga ngo ni ingingo zifashwe gihutihuti, zifashwe giturumbuka, gari naco gituma mu nyuma izo ngingo bamwe baziyamiriza ndetse zigaca zisubirwamwo, nkuko yari yavuze ko ivyuma vyose vy'amapine adashika 4 bivanwa mu gisagara hagati. Ariko ejo bundi mwarumvishe ko yisubiye ko akavuga ko abafise za jehokuki ndetse n'abafise za moto bakorera amashirahamwe canke leta boja kuvyandikisha kugira basubire gukora. Bamwe bakavuga bati igituma ivyo bintu abikora bugaca abihindura nuko aba yabifashe atagishije inama kandi agakora ivyo yiyumviriye vyose. Ariko abandi bati uyo mushikiranganje ari kukivi mu mureke akore kuko ivyo akora arabizi, ni mu ntumbero yo guteza imbere igihugu ndetse no gutunganya ibitari ku murongo. Niyo ivyo akora arabizi kuko nico ajejwe. Ntabwo abantu rero babivuga kumwe bitewe n'ivyo Gervas Ndirakobuca abariko aratangaza. Iyo ni inkuru yarigezwe ko iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu bindi rero biriko biravugwa cane nari nabikubwiye n'urugendo rwa President Ndayishimiye mu gihugu ca Kenya. Mu gatondo ko kuri uno munsi genekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022 nibwo President Ndayishimiye yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Kenya. Akaba yari kumwe n'abandi bategetsi ndetse harimo n'umushikiranganje mu vyo ajejwe, harimo imigenderanire n'andi makungu. Perezida wa Republika Evariste Ndayishimiye akaba yejeje kurira indege mushikana i Nairobi, aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta mu nama ihuza abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba iza kubera ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta. Ku munsi w'ejo mu binyamakuru vya Kenya bikaba vyavugwa ko Uhuru Kenyatta aza kurongora inama y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, u Rwanda na Uganda ku kibazo c'umutekano mu buseruko bwa Kongo, ku madosiye y'imirwi ihungabanya umutekano irimwo M23 n'iyindi mirwi yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu. Perezida akaba yashitse amahoro mu gihugu ca Kenya. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye inyuma yaho ashitse i Nairobi, aho yakiriwe n'umushikiranganje wa Kenya ajejwe imigenderanire n'amakungu, imbere yuko yitabira inama y'abakuru b'ibihugu vyo mu karere igira ibere ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Kenya. Tuve kuri ugo rugendo rwa President Ndayishimiye tugaruke ku bindi biriko biravurwa cane. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Lieutenant General Gabriel Nizigama yasavye ko hahagarikwa itangwa ry'uturusho twahabwa abakozi ba Regideso bahejeje akazi. Akaba yabisiguye ko ari mu ntumbero yo kubahiriza intumbero yatanzwe n'inama nshikiranganji yo kuwa 2 Ntwarante umwaka w'2022. Mu bindi biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwiriwe neza bo ngaha.
twari twifuje kubamenyesha yuko hariho umunyeshuri w'iwacu ku ishure yaraduze ava iburuhukiro yuriye imodoka ivuye mu Rumonge, hanyuma yururukira ibururi, imodoka irarangurura, ntituzi ko yafashe ibarabara rya Matana canke ibarabara rya Kivuruga, ntiyashoboye kumenya umushoferi uwo ari we, mugabo ni muri ayo mabarabara abiri niho yaciye nyamushoferi. Ku mugoroba mu masaha 11 niho bashika ibururi. Rero uwo munyeshure wo kw'ishure ya Lycée Kiremba Sud yibagiriyemwo isakoshi yiwe irimwo ibikoresho vy'ishure na uniforme zirimwo na karangamuntu yiwe, hanyuma aca asohoka banguka ahitana isakoshi y'umupfasoni yararimwo niyo yatwaye. Twagira rero tubasabe mu bitange mu migwi yose mwoba murimwo kugira ngo ivyo bintu vy'uwo munyeshuri biboneke, hanyuma ivy'uwo mupfasoni navyo abisubizwe. Nyamunyeshure yabitanze ku barezi kugira babibike, birabitswe neza. Mwogerageza rero ivy'uwo munyeshuri navyo nyene bikaboneka. Twibaza ko uwo mupfasoni yoba yaciye ahitana iyo sakoshi y'umunyeshuri kubera ngo zasa. Ego mubidufashe muzoba mukoze cane. Twagira duce tubarungikira ifoto y'uwo mupfasoni kugira ngo abamuzi babimumenyeshe, hanyuma babishoboye mu bitange mu magrupe yose murimwo muzoba mukoze cane, uwo munyeshuri aronka ibikoresho vy'ishuri.